Okay, tudatevye rero reka ndaho bafise Bibiliya abazanye Bibiliya zabo hejuru shira Bibiliya yawe hejuru. Okay, mbarizo watayifise uti bisaba iki kugira ugendane Bibiliya iyo ugiye gusenga? Bigusaba iki? Okay, ikindi kibazo mumbarize uti umuravyi urabona ko afise telefone yavyitwararitse cyane, mumbarize uti Bibiliya mufiki. Okay, ibyo byari ibibazo dukunda kubaza abantu, bibaza ko iyo tugiye muri louange, tugiye muri concert, nta bintu by'inyigisho birebire bihaba, ariko mwibuke ko ari kirwanisha gikomeye cyane udakwiye gusiga, sivyo? Cyane cyane urwaruka ni byiza ko muvyibuzwa kenshi, kubera ko mwibuke ko bene wanyu bari hariya mu isi, iyo ari mu kabare adatinya gufata Primus na Amstel, murabona ingene bahora bayikuyakuya, ukabona nyene mwenga ni gisheri ariko arakuyakuye. Ikintu ashobora kunywa bingahe hanyuma bikamusambura bikamukoresha amakosa. Bibiliya rero ni ijambo ririmo ubuzima, dukwiye guha agaciro kandi dukwiye kwitwararika igihe cyose, na cyane cyane n'igihe twakoranye nk'ishengero. Amen. Umwanya mfise si munini cyane kandi ndagerageza kubahiriza, kuko hari igihe abavuga butumwa duhagarara imbere yanyu cyangwa abigisha tukibaza forme, tukibaza ingene mukunda ko abantu bababwira kugira ngo biryohe. Sinje kuryosha ikiyago kuri uyu mugoroba. Amen. Nje kukubwira icyo Imana yantumye ku buzima bwawe kuri uyu mugoroba. Amen. Ikimazi cyo gukenguruka sicyo kivugo cyacu. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa kangahe? Tuza kuba muzi ku mutwe uwo murongo, sivyo? Umurongo wa kangahe? Wa 15. Havuga ngo iki? Nuko nanaryo twame duha Imana ikimazi cyo kugira iki? Tubiheshwa nande? Uyo ninde? Yesu. Nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Reka twegire imbere gatonya 16. Kugira neza no kugira ubuntu ntimuvyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara nde? Bihimbara Imana. Murakoze. Reka dusome undi murongo, Zaburi 51 umurongo wa 16. Nuko utanezererwa ibimazi mba ndabigushikaniye. Uyu ni Dawidi ariko aravuga ibi. Nuhimbarwa n'ibimazi byoshejwe, ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima ugize iki? Umutima umenetse kandi ugize iki? Mana ntuzogira iki? Wow. Mana ishimwe ko aya majambo muyazi. Nindafise imyaka 13. Hari inyuma, haguruka turabe. Dogo. Hari haguruka turabe. 13. Abafise imyaka 13 ni bande? Umwe babiri. Okay, murakoze. Tubakomera amashi aba.
mu myaka 13 nanje nari meze nkabo nta gikorane cyandengana. Mu myaka 13 nari ntanguye gukunda ijambo ry'Imana nkiri mu ishuri. Hageze mu biruhuko nk'uku nta gikorane cyancika. Narajabuka inzuzi nkagenda ibisagara. Mu myaka 15 nari ntanguye kugendana n'abaze bangana na pastor wanyu. Muri vacances tukagenda mu province bara abantu bafise umuriro w'ivuga butumwa bakunda Imana. Nanje nkumva batonsiga nkasaba uruhusha mama, ni mama wondeka nanje nkajana n'aba batonto. Mu myaka 18 nari maze kwinjira muri chorale centrale, ariko 15 naririmba muri Sunday school, nari ntanguye no kwigisha. Mu myaka 16 nari ntanguye kwandika indirimbo ya mbere, gukompoza. Muri Sunday school bakayiririmba. Amakuru yanje ni maremare. Haleluya. Icyo nashatse gushikako ni iki? Ndazi ko benshi mwo kwihenda ku myaka mfise. Benshi murashobora kwihenda ku myaka mfise. Ariko icyo nirata ni kimwe gusa. Kuva nkizwa ngatangura urugendo rw'agakiza gushika uyu munsi, nyuma y'imyaka 30, ndashima Imana ko muri Kristo ariho honyene hari ubuzima. Ndashingira intahe agakiza ko niko konyene gashobora gutuma ubuzima bw'umuntu, wabura umujene, wabura umukobwa cyangwa umuhungu, wabura umumama cyangwa umupapa, agakiza konyene niko gashobora, gafise ububasha n'ubushobozi bwo gutuma ubuzima bugira intumbero kandi ubuzima bukaryoha, ukabaho icyo waremewe kubaho. Hari abamfasha gushima Imana gahemu. Ikindi gihe tuzoronka amahirwe yo gushinga intahe mu idonido, siko? Sinkunda kuvuga ibintu vy'imigisha, sinkunda kuvuga ibintu bifadika ngo naragiye aha ngo ndagenda, ariko munyemerere mvuga akantu gatonya kuko kagize intahe, kagize ubuzima, intahe y'ubuzima bwanje. Ku myaka 21, myaka 21, nindafise 21 ngaha, 21 22 ans ngaha. Ninde? Haguruka turabe. Wow. Muhindukire murabe abantu bafise imyaka 21. Ndazi ko abandi mwayinyegeje, bamwe mwibaza ngo noca mboneka nk'umupeti canke petite, abandi ngo noca mboneka nk'ikivieux canke umukecuru bamenye imyaka yanje. Igituma mvuze iyo myaka, mu myaka 21, hagati 21 na 22 niho nuriye indege mu buzima bwanje, numva ko nari nkiri umwana mutoya. Nja kwiga mu Bwongereza. Mara hafi imyaka 2 ndiga ivyanjanye, hanyuma sije nabonye ishuri riraheze ngo ntahe. 21, ubukiri umwana muto, ubukiri umusore, ubufise indoto, ubushushe. Hari abana twiganye, abana bakuze canke no, nije nari mutonya ntuka. Bo hagoheza ivyabajanye bafata inzira bataha, ntibarindiriye no kuronka diplome yabo, ntibagiye kuyitora ku ishuri kuko nk'imisi 5 imbere ya proclamation bari bacomye
ishuri rirabarondera rirababura. Ndazi ko ivyo ndiko ndavuga bamwe muri mwebwe muronse ayo mahirwe uyu munsi nuko nyene mwobigira. Ko mwigira nk'abatanyumvise, ko mwigirisha nk'abatumvise ivyo mpejeje kuvuga. Mwavyumvise? Ni bande banyumvise? Aha, shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ngo agakiza karatanga intumbero. Agakiza niko konyene gatuma udahungabanywa, udatega ubwoba n'ubuzima. Utavuga ngo aha aya mahirwe ndonse reka ndayavyazemo ibindi bitari bikenewe muri uwo mwanya, ukavuga ngo Mana ushaka wiki kandi ushaka hehe. Kuko uyu munsi iyo nkora nk'abandi ntimwari kumbona uyu munsi. Bamwe muri mwebwe twari guhurira muri town, mwumva Polineri kwa kure akoroka ngaha nk'umuntu akotsa ava mu kirere kuri Mars, agendera mu V8 cyangwa ifise jet privé yiwanje, mwumva amateka y'agatipe kakanyarirare kagiye Burayi hakiri kare, hanyuma kakaja mu majob, hanyuma kagaca ifaranga, hanyuma kakubaka ama etage gasekebuye, peut-être 50% ya gasekebuye akabarije na yubatse, mukaguma munyumvira kwa kure ngo hari umupeti mugufinya uku yagize ibinibi. Ehana yararirimba hanyuma arabivamwo ariko yaratunze di. Ivyo bamwe nivyo byo banezera. Ariko ivyirato vyanje kuri uyu mugoroba mpagaze imbere yanyu biri mu majambo aciriritse, nta nico mfise cyo kubakanga mwebwe mu bifadika, ariko mfise Kristo. Kandi uwo Kristo niwe yanshoboje gushinga imizi mu gakiza. Sivyo gusa, ndatahura neza icyo yampamagariye, ndagitahura neza, ndacumva neza, ndacinjiramo. Iyo myaka yose gushika uyu munsi ndashima ubuntu bwa Kristo bwanshoboje ibyo byose. No kuvuga iki? No kuvuga ngo umwimbu nirata kugira ibintu bifadika nta kosa ririmo. Mushaka kumenya imwe mu mpembo, sishaka kubateza kuko bamwe mwava mugira ikirungurira hanyene kubera ishari by'ingene Imana ihemba. Bamwe murindiye kumva amakonti, abandi murindiye kumva amaparcelle, abandi murindiye kumva. Reka ndababwire kimwe mu vy'Imana yampemvye n'ibindi birakurikira, ariko kimwe mpagaze imbere yanyu ndabashingira intahe, Imana ihemba neza di. Imana yampemvye imwe mu mpembo yampaye urugo rwiza. Abantu bubatse barumva neza icyo mvuze, hanyuma batarubaka shauriyene muzoba murumva agaciro ko kugira urugo rwiza. Abubatse barazi icyo ndiko ndavuga. Abubatse semeni amen. Okay, ikimazi cyo gukenguruka dusubiremo, ikimazi cy'amashimwe ngo nuko ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Nagira ndababwire uyu mwanditsi w'Abaheburayo atangura mu mirongo ya mbere avuga ibintu byo bijanye no ku murongo wa mbere no wa kabiri no wa gatatu, ibintu bijanye no gukunda bene data no kugiriranira neza. Haraho bihuriye n'ikimazi cyo gukenguruka gahemwe. Ntimunyishure. Ku murongo wa kane aravuga umubano w'ababiranye ngo niwubahwe na bose. Haraho mwumva bihurira n'ikimazi cyo gukenguruka. Peut-être oui, peut-être non. Turavyumva. Umurongo wa gatanu akavuga ngo gukunda amahera nikube mu ngeso zanyu, mubumbwe n'ivyo mufise. Imana ubwayo ikavuga ati
sinzoguhemukira kandi sinzoguta. Haraho bihuriye n'ikimazi cyo gukenguruka? Maybe not. Umurongo wa 6 ngo nico gituma tuvuga atabwoba ati uhoraho n'umutabazi wanje sizotinya. Umuntu yoshobora kungira iki? Are uhoraho n'umutabazi wanje. Amen. Mwumva umenga biratanguye guhura. Umurongo w'indwi ngo abaganza mwigane ingeso zabo nziza. Ababaganza abavyeyi banyu, abavuga butumwa, ababagabura ijambo ry'Imana, abigisha banyu, abarongozi banyu, abadelege, ababosi banyu bo ku kazi, ngo mwigane mububahe kandi mwigane ingeso zabo nziza. Muri aba baganza ndibaza ko hari abavyeyi bamwe muri twebwe, hari abatagifise abavyeyi bose canke bafise bamwe abandi baragiye, sivyo? Muri abo harimo abatuganza batureze ngo mwigane ibyiza mwababonye ko. Hari aho bihurira n'ikimazi cyo gukenguruka? Sinzi, turabibona imbere. Nagira mvuge uburyo bubiri bwo gutanga amashimwe cyangwa bwo gutanga bwo gukenguruka. Uburyo bwa mbere, gukenguruka cyangwa gushima, si igihe cyose iyo dushima, si igihe cyose bigira icyo bidutwaye. Kubera iki? Kubera ko gushima birimo expression, kuvuga naka yakugiriye neza none wamubwiye merci. Hari icyo bigusaba? Hari akigoro bigusaba? No? Kuko umenga umuntu yarakugiriye neza canke hari ibintu byiza byabaye kuri wowe ukumva uranezera ukavuga ngo antuka ndaryohewe, Imana ishimwe. Ukumva wavuze Imana ishimwe ata nguvu bishizemo, ata kigoro ubishizemo, ukumva washimye. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo gushima, sivyo? Urashimye ntacyo bigutwaye. Urashimye kubera ko ufise akazi keza, Imana yaguhaye akazi. Urashimye kubera ko wakoze ku mwisho urahawe agashara kawe, ukavuga ngo Imana ishimwe ntibandenganije. Ku ishuri inyuma ya exeta, inyuma y'ibibazo, amasession, inyuma y'ibiki n'ibiki, Imana yagusororeye, ibibazo wabikoze neza, waronse igice cyangwa waronse yose kuri yose kwijana, ukumva Imana ikwiye gushimwa, sivyo? Haleluya. N'ibindi mu rugo bimeze neza, canke ku kazi, canke wagiye kwa muganga bagupimye, wari ufise ubwoba ko wowe amahaha canke wowe igituntu, baragupimye kubera ko wahema nabi, canke usanze ari akantu gatonya gusa, ukavuga ngo Imana ishimwe. Hari nguvu bigutwaye? Oya. Ubwo n'uburyo bwa mbere, amashimwe. Turashima Imana. Iminwa yacu ikwiye gutembamo amashimwe kubera ko Imana duhimbaza, Imana yaturemye igwishiriza imvura ababi n'abeza, sivyo? Umubi n'umwiza yoshima. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo gushima. Nta nguvu bidusaba, nta kigoro bidusaba. Indirimbo z'amashimwe ziratemba nta kibazo. Ariko nyumviriza uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri, hari ibihe mu buzima bwacu Imana itazanana mu nzira tuyitezeko. Hari igihe mu buzima bwacu tubaho tuzazaniwe. Hari igihe mu buzima bwacu inyishu cyangwa ibyo twiteze ku Mana umenga vyatevye, cyangwa Imana hari, sinzi ko murumva bakizwa bavuga uduterme ngo Imana ngo yamvangiye wana.
agenda vangiwe. Uwo n'umukizwa yuzuye mpwemu yera, ni umuntu ari muri worship team canke n'umukozi w'Imana asanzwe avuga ubutumwa aremesha abantu ngo inzira z'Imana, kumvira Imana, ariko hakagera ahantu mu ikorosi ry'ubuzima ukazawumva cyangwa wamubaza bite wana, Yesu ashimwe, shalom, ngo wapi wana, ntihabona, haburiki, vyivanze. Ivyo bihe hari abantu babize muri mwebwe, kumenga mwebwe ivyo bihe ntavyo muzi. Ivyo bihe ntabwo byo muzi? Okay, reka ndaba amaboko y'abazi ivyo bihe ndiko ndavuga. Ibihe bisa n'ivyo. Okay. Bene data, ntimwigirishe, Imana iratuzi. Ubu buzima turimwo burimo ibintu by'amasurprise, ibintu bidutungura, ibintu wisangamwo utigeze witegurira ukavyisangamo, ibihe byo kuvangirwa. Abo bantu erega sabanyavyaha nkuko benshi muri ko muravyibaza. Iyo umuntu akubwiye wahora wibaza ngo aruzuye inkomezi, antuka n'umuntu w'icitegererezo, n'umuntu yuzuye ukwizera, igitondo kimwe mu buzima ugasanga mu maso hafi y'ifitiye, ugasanga yavangiwe ku kazi, vyivanze mu bijanye n'amagara yiwe, vyivanze, hari ikigwara bamutoye kiri bizarre ukuntu, ugasanga yihebuye. Kasubirira babaze, ivyo bihe mwoba mubizi? Utavyizi ko hari umuntu mwene data wundi wigeze kubibonamo? Aha, turabishingira inako ivyo bihe bibaho. Okay, naho rero ngira mpave nsozerera mvundika ifundo rijanye n'ikivugo cacu, ikimazi c'amashimwe. Haleluya. Ngo nantaryo nuko nantaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Amen. Nantaryo rero reka ndababwirira ijambo nantaryo. Reka turisubize n'irindi jambo rivuga ngo iminsi yose, igihe cyose, ngo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Kubisanzwe mwishengero nk'uku ivyo twita duhisobanuro, guhimbaza, gushima Imana, kubisanzwe twebwe turabikatisha tukavuga amashimwe, tugaha Imana amashimwe iyo byose bigenda neza. Kubisanzwe twategerezwa kuza tugatamba ngaha tugatarika iyo mu mufuko bimeze neza, iyo mu mibiri yacu atagakakira nta ngwara nimwe, iyo mu mago yacu, mu miryango yacu bimeze neza, papa na mama bumvikana, abana n'abavyeyi bimeze neza, iyo ku kazi bigenda neza, iyo mu kibano bimeze neza, iyo ku ishuri bigenda neza, nico gihumenga amashimwe yofadika, yogira isobanuro. Ariko reka ndababwire, uyu mwanditsi wa Zaburi, uyu mwanditsi nako wa Zaburi hariya 50 twavuze, 51 twahereje ko dusoma, ariko kandi tukiri ngaha mu Baheburayo, nantaryo ikimazi. Reka ndabaha akaruru gatonya. Ikimazi cyo gukenguruka bigenda gute? Ngo umugenzi, inshuti y'Imana yitwa Aburahamu, umunsi umwe Aburahamu aze yumva ngo hodi Aburahamu, sheri wanje Aburahamu, bite? Aburahamu yarasanzwe azi imvugo y'Imana, Aburahamu yarasanzwe azi imigenderanire, yitwa inshuti y'Imana, yari sheri w'Imana. Ariko umunsi umwe Imana iramutungura, Imana iramusurprena, iravuga ngo Aburahamu, bite, waraye gute? Uyu munsi Aburahamu, umwana wawe ukunda Isaka ndamukeneye ku gicaniro. Umwana wawe ukunda w'ikinege Isaka ndamukeneye.
iyo tugeze ngaha bakizwa rero murantu henza gushika ngaha mwumva umenga ni imvugo ngereranyo sivyo menga Imana ikwivuga imigani n'ibitito no Aburahamu yaramenyereye imvugo y'Imana igicaniro no kuvuga ngo ku gicaniro hakenewe ikimazi hama ibimazi Aburahamu yaramenyereye kubitanga by'amafrizi intama inka amamasanuze izo mvugo yarazimenyereye yumvire rero wewe umuvyeyi uri Aburahamu wo bigenza gute ivyo bintu ntibiryoshe kumva umwana wanje w'ikinege w'imfura sheri shushu nkunda ngo direct ku gicaniro gute mana wavangiwe ariko nyumviriza Aburahamu arumva ikimazi cy'ishimwe kuko by'ukuri Aburahamu Imana niyarondera ishaka Imana yari kwirarondera ishimwe muri Aburahamu rica mu kurekura ivyo yaragumbiriye ishimwe rica muri defi ishimwe rihagaze muri Mana ivyo uvuze ko ntavyumva ishimwe rica mubwira kamuri ishimwe Imana ikeneye muri ico kigeragezo muri ivyo bintu bije gusa naho bikubwira ngo Imana buri iriseriye muri iyo situation urimo ikubwira nkaho Imana buriya Imana irankunda kwe Imana yokabaye inkunda yonsabiri Imana yokabaye inkunda yokwemera kwibibimbako Imana yokabaye inkunda yokwemera ko mari imyaka 3 muri chômage yokwemera ko iki kibazo n'ingene naraje amaguru mwibase iki kibazo ku ishuri amaherezo kinanire ndongesheke Imana yokabaye inkunda yoreka ibi bikambako urazi ingene maramaye urazi ingene bamwe ibinoko Imana yokabaye inkunda yo naho nyene muri uko kuzazanirwa naho nyene muri uko kunanirwa Imana yicaye yageretse akaguru ku kandi mumbabarire nkoresha iyo mvugo iri kuyavuza uruwawe irindiriye ko Eugenie irindiriye ko Nadia irindiriye ko Teddy ahaguruka aho nyene akavuga ngo Mana uri umwizigirwa akavuga ngo Mana naho ibi bintu jewe ntariko ndavyumva naho iyi situation yaje kunchanganya naho ndiko ndababara Mana uri umwizigirwa ubwenge bwanje ntibuvyumva ubunyene ntibuvyumva ariko umutima wanje niyo ntahe ribwina gumutima wanje haleluya bene data bakizwa bo muri iki kinjana Imana ntagihindura ubumana bwayo Imana irahangamye mu cubahiro cayo Imana niyo kwizerwa byagenze neza iwawe ku mugenzi wawe byagenze nabi byagenze neza cyangwa byagenze nabi Imana ntagihindura ubukuru bwayo naho Imana yiteze ko tuza nk'ishengero naho Imana yiteze ko tuza nk'abapapa n'abamama ibintu byicanze bikivanga bigahinduka umusururu Imana tukamenya ko mu mitima yacu haracari ntaye uko biri kose ndazi yuko nkunda ngo iki uyu muze mondondere ndababwira iyo ndirimbo yavuye ntaco mumvamo none ndacafise impamvu haracari ako kajambo rero uko biri kose mwibaza ko hari mwiki aho shirako uko bisa kose uko bimoda canke binuka kose hari iki ndazi uko biri kose uyu niwo haleluya so mbwira Imana yadukijije Gehinomu ikatubabarira ikatwoza ibyaha byacu iyo Mana
ikwiye guhimbazwa, ariko yatudigadize, ariko byose byagenze neza 100%. Isi turimo murayizi mbega, nuko yamwanse Kristo niko natwe itazotworohera. Aha si wacu, ubuzima bwacu bugizwe n'ibibazo bitandukanye, ariko yavuze ngo iki, ngo yibazigamiremo. Amen. None guhimbaza ni iki? Usiko wa mwanya wanje ugiye wa? Ndasigaje iminota 10. Guhimbaza ni iki? D'abord icyo guhimbaza cyangwa icy'amashimwe atari ni iki? Guhimbaza cyangwa gushima Imana si ibikorane by'indirimbo tugira. Bayumvise? Indirimbo ni nziza, muziki ni mwiza, mashi, ingoma, gashako k'ingoma, byose ni byiza, ariko sivyo bisobanura guhimbaza. Kuko ivyo no mu kabare barabigira. Bareka gusa gushiramo Yesu, mbo hari n'indirimbo z'abakizwa basigaye bavuza mu kabare barabigira. None guhimbaza cyangwa gukenguruka ni iki? Guhimbaza no gukenguruka ni ubuzima burangwa n'urukundo. Niwo murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu twasomye, aho uyu mwanditsi avuga ngo mwitwararike gukunda bene data. Ubuzima burangwa n'urukundo cyangwa gukunda bene data mu buzima, kubera ko bene data erega gukunda ni byoroshe. Kubisanzwe dushaka gukunda abantu bakunditse, abantu beza bari sympathique, abantu beza baturyohera, ariko siko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riratujana, rikatujana ahantu rinadutegeka ngo dukunde n'abansi bacu. Muya abansi bacu gute? Nanze kimeze nabi cyarabe mugiye Mana we mubona ingene yanyararaje, nubona ingene iyangize rinatabizi Mana ibyo nibiki. Tugatangura kunigana n'Imana, ariko kunigana n'Imana ni nk'utera umugere ibihunda. Ijambo ryayo rirahagaze nka nirihungabana, naho mwese musara mukabivamwo, naho mwese mu kwiga mukaminuza mugatangura gukestiona les principes z'Imana, riguma ryihagarariye sha. Ijambo ry'Imana ni musigwa musangwa, urisaza ukagumuka ukagenda ukaritera imigere n'amabuye ugashibuka ukagenda ngo ntibishoboka, Imana irandenganije, rikaguma riri Haleluya. Ugasara ngo wabaye umujene, ngo usigaye ufate nguvuge ngo agafaransa mama we, ngo usigaye usokoza n'umusambi, ngo usigaye ngo wambara ngo pocket, ngo usigaye ngo ufise ngo twa rouge lèvre rouge, sinzi ngene mu byita, ngo usigaye ngo ufise ngo tura, ngo usigaye ngo ijambo ry'Imana rikakuraba ati tekana, ni jewe security yawe, woshaka wonyikonfi yako. Haleluya. Ijambo ry'Imana hewe ugasara ukagenda ibintu muri korale bazanye bya discipline nibishoboka, none twebwe turi imbohe. Uri imbohe ya Kristo nyine, imbohe ya Kristo. Ijambo ryo riraza rikatuboha. Amen. Kubohwa na Kristo ni inyungu zawe, reka si inyungu za Kristo, si inyungu z'ijuru n'Imana. Oya, kwemera kuba imbohe y'ikivuga Imana ni inyungu zawe. None ntubazi bene wanyu na bene so na bene nyoko, ntimuzi ababyeyi benshi base kuba imbohe y'ijambo ry'Imana ntibahongotse amenyo, none abandi si ba casualty, abandi ubuzima ni bwarambisesetse ni nk'amazi aseseka ntibayore, kubera ko umunsi umwe bateye akageresha ijambo ry'Imana ngo are kubaho ni rimwe mafu birabaraba mwabakizwa mu bibono. Okay, ijambo ry'Imana rikaguma hajya ari kurindiriye
ukagenda ugakubiti kukiva yanga hama kumva ubuzima butanguye kunuka nka wa mwana yasaba se ngo mutwanje ngende amavuta y'umugabo nayamuraye ko di papa mutwanje genda cyumutse ndagiye isiransize umunyenguransize aragenda gushikaho yisanga ariko asangira n'ingurube gusangira n'ingurube mu muco w'abayuda ni igitutsi kiruta ibindi bitutsi byose ko ingurube n'igikoko kitabaho. So nico Satana akora iyo duteye akagere gutanga ibimazi by'amashimwe twisanga turi imiriye twisanga mu maguru dusangira n'ingurube nuko Satana abigenza di nuko ahemba ariko Yesu arakabaho. Amen. Igicaniro cy'amashimwe kirakabaho kubera ko tuba abantu bahimbaza Imana. Reka mvuge tutuntu ndangiza ubuzima guhimbaza cyangwa gukenguruka by'ukuri n'ubuzima burangwa n'urukundo n'ubuzima bufitiye Imana igishika. Haleluya. Nagiye urumva hari murazi murafise abagenzi abandi mugeze mu bigero murafise abasheri sivyo nagiye urumva umukumbuye inyuma y'amasaha 2 muvanye ukumva ati bana sasa mbona mimi nakukumbuka di sheri wala rafiki yangu kope ni yae urumva muko muranyumva nakundu twoza turakumbura Imana uko kuntu gaye birababaje uhura n'abakizwa umenga ibintu by'imigendera yabo n'Imana n'ibintu byaho Imana duhurira nayo mu kanisa muri korale yo hari amasengesho ya twese niho duhurira n'Imana. Bene data ubwo sibwo buzima bw'agakiza dukwiye kuba abantu bashuhiye Imana bafite igishika Imana. Iyo niko guhimbaza no gukenguruka nico kimazi cyo guhimbaza no gukenguruka. Amen. Haleluya. Guhimbaza niki gukenguruka niki n'ubuzima burangwa no kwizigira Imana vyaparanganye amagara yagukitse nagadifra usigaye mu mufuko amavuta yaheze ayabisi wabuze abantu bakuraba ati karamudereranye karadereye. Uguhimbaza ikimazi cyo gukenguruka ni ubuzima burangwa no kwizigira Imana naho ibintu byose byo byakamye. Haleluya. Haleluya. Ni ubuzima gapwe kanyuma n'ubuzima burangwa no kunywana kunyurwa canke guhazwa n'Imana. Kunyurwa ndanyuzwe kuko ngufise katugaririmbe duhagurutse dusenge ndangize subiramo ngo ndanyuzwe n'amahoro ndashima ikimazi cyo gukenguruka kiva mu mutima uciye bugufi watunganijwe nka zahabu yacishijwe mu muriro. Kuri uyu mugoroba hari ijwi rihamagara abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki kibanza ngo mbega wozana ubuzima bwawe ku gicaniro, mbega wonyemerera buri munota buri saha
amashimwe atemba ava mu kanwa kawe ntabahagaze nibibe nk'ibihembo uri kurampemba kubera ko nakugiriye neza oya ariko witegure no mu bihe by'amasurprise no mu bintu bitari ko bisa neza nkuko wabishaka mbega uracanya aprecia mbega ndacari Imana yo kubahwa no kwizigirwa mbega no mu gihe cyo kunanirwa mbega no mu gihe cyo kuzazanirwa ndacari Imana yawe ushobora kuja kwibarabara ukabwira abandi ba jeune ukabwira abandi ba mama ukabwira abandi ba papa ngo hariho Imana nimurabe ivyo ndiko ndacamo Imana irafise programme ku buzima bwanje iyi Imana niyo kwizigirwa nirahinduka uko yari rejo uyu munsi ni kwiri no gushikira bidashira ntacombuza kwiririmbira naho mumbona umenga zakoranyeko ariko ntizakoranyeko ndayizigiye ndamwizigiye ndayizeye nizobura kuntabara ikora umukene mu mukungugu ikamwicazanya n'abahambaye naho umutima wacu twemera Imana ikawumena kuko umutima umenetse ujanjaguwe nico kimaze igihimbara Imana kandi Imana we ntuzowukengera ibindi bimazi byose bihagaze kuri prestige ibindi bimazi byose bihagaze ku munoho w'isi ibifadika dushaka ko Imana iguma iduha ariko nitwiteho kuyibona no mu kubura nitwiteho kuyibona no mu gihe cy'isuri imitima yacu ni muri iki gihe Imana yijanjagura igihe ibintu bidasa neza ariko tugaguma twizeye Imana ko atakirayihindura mumfashe tuyikomera amashi hari ahantu mu buzima bwawe umaze igihe ukomantara umutima hari ahantu mu buzima bwawe Imana imaze igihe ikuganiriza ngo nikiwo kirekura ubuzima bwawe bwogira insobanuro ubuzima bwo kugarariza urimo ukukuntu bwo kugamika izosi ukukuntu uguma wihagazeko ukukuntu uguma gushishitira intege nke zawe uzambika amashurwe ukukuntu uguma justify ibyaha byawe mwana wanje kubw'ineza yawe nyemerera ubuzima bwawe buze ku gicaniro kugira ngo ushobore guhimbaza nk'umuntu ari ku gicaniro katuzamura ibiganza byacu nsenge ndangiza ubwira Imana ukuri ku mutima wawe mbega umutima wawe uramenetse urayimenekeye mbega umutima wawe uremeye ukajanjagurwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana uremera Imana ikagufyonda uremera kuri uyu mugoroba Imana ikujane gutumbereze mu nzira zayo kuko umwana w'umuntu agira inzira nyinshi umwana w'umuntu we afise amarezo menshi yo gukora no kuba mu byo yibaza bimuryohera ariko amaherezo ari bisambura ubuzima bwiwe rwaruka nkunda igituma n'ababishingiye ntaye urugendo ndiko ndagirana na Kristo nirurarangira sizigare rurarangira ariko ndaryoherewe kugendana na Kristo kuko ni watuma ubuzima bwanje buryoha ndashaka kumumwomako kumumatirako no mu busaza bwanje no mu buzehe bwanje ndashaka nzohore nshira umugani abana abuzukuru n'abuzukuruza ndababwire ngo nta bundi buryohe bubaho nko kugendana na Kristo bene data ni guhitamo ubwira kuri uyu mugoroba isi ntacyo itanga satani nta mahoro atanga nta munyenga atanga satani yaje gutikiza kwica nta kindi nta yindi mpera atanga mbega ukwemera Kristo akakurongora ibiganza byacu twese hejuru sengana nanje vuga ati mwami Yesu ndagushimiye ijambo ryawe n'ukuri n'ubuzima ndaje kuri uyu mugoroba ndashaka kuguhimbaza ndashaka kugukengurukira kugushima nk'umuntu ari ku gicaniro ndashaka kugushira hejuru ubuzima bwanje bubicete gisomeka ubuzima bwanje bubintahe imuhira mu rugo ku ishure ku kazi mu kibano Mana ndaje mpindura ndongora mfata ukuboko ivyumviro byanje bitari byo bihinduke inzira zanje zitarizo ndazisezeye ndashaka kuba uguhimbaza mu mpemu no mukuri
atigirisha, agushima mu bihe bimeze neza no mu bihe byacanganye. Ndagushima ku buntu bwawe buhagije ku buzima bwanje ngo nshoboze kubaho ubuzima bw'uguhimbaza nyakuri. Ndagushimiye, umbabarire, ndakira imbabazi zawe, ndaje mu nzira yawe. Amen.